uyu munsi nari nifuje yuko twavugana ku kintu cyo kwiga. Burya kenshi iyo tuvuze kwiga abantu benshi batahura yuko ari ugusubira hariya mu makaye, ari ugusubira hariya ku ishure hama bagatangura bakiyandikisha hanyuma bakiga bakabandanya ivyigwa baba baracikirije hagati canke bakabandanya ku mashure baba barasigaje kwiga kugira ngo bashobore kuronka nka diplome. Ariko si ivyo tuba turiko turavuga muri no video. Ngiye kukubwira ibintu woshobora kwiga kugira ngo n'ukuntu bikorwa kugira ngo ushobore gutera intambwe mu iterambere ryawe, ushobore gushika ku butunzi. Nkaba ndaguhaye ikaze ni Jeff Habyarimana nkuko vyama. Muri kano kanya turi ku masaha yo ku mugoroba, relax ugasiporo gakeyi, hanyuma nkaca nicara ahantu kugira ngo tuvugane vya bindi biri ku mutima, kugira ngo tuvugane vya bindi vy'iterambere, kugira ngo tuvugane ku butunzi, kugira ngo tuvugane ku bantu, kugira ngo tuvuge kuri ico kintu cyoco ushaka kudufasha kugira ngo dushobore gushika hehe, gushika ku iterambere. Murazi neza yuko abantu benshi bifuza gushika ku iterambere ariko batabona ivyo ari vyo canke badatahura ukuntu bagiye gushika kuri iryo terambere. Nkaba ndaguhaye ikaze kuziko agasanga ari ubwa mbere ukitubona, ndagusabye ucumanuka ngaha hepfo kandi ntubirengane kuko ndiza neza yuko hano twama tuvuga ivyumviro vyiza, niza neza yuko ibiganiro by'amabica hano atahana hamwe wari bwavyumve bivugwa mu Kirundi. Ugire subscribe, wongere active na cloche de notification kugira ngo uzohora ubu wa mbere, surtout aronka ama video nkaya canke aronka ibiganiro nk'ibi bishobora guhindura ivyiyumviro vy'umuntu bikamushikana ku iterambere aba yifuza gushikako. Nariko ndavuga nti iyo umuntu avuze kwiga ntituba tuvuze kumanza gusubira hariya mu ishure mu makaye hanyuma ngo usubire wige. Egome jewe ku myaka yanje mfise hariho ibintu bimwe bimwe bivanye naho umuntu ashobora kuba ageze canke n'ivyo umuntu aba yifuza gukora mu buzima bwiwe, canke bivanye n'ahantu ushaka gushika mu buzima bwawe, ugende ugasubirayo. Yego menaba kwishure ugasubirayo ukiga kugira ngo ivyo bintu ushobore kubishikako. Ariko kenshi iyo tuba turiko turavuga ku kwiga, nagomba ndakubwire kugira ngo ushobore gutahura, kumbure nawe uvuga ati kumbe bavuze kwiga baba bavuze gutya. Urashobora kuba uri umuntu ashobora kuba yarahejeje amashuri, ushobora kuba ufise n'amadiplome menshi wanashaka, kuko ayiwacu muri Afrika usanga kenshi dufite amadiplome, tujyamanye amadiplome, ariko ugasanga umuntu aramaze imyaka 10, aramaze imyaka 15 ariko arirukangana ya diplome ariko ayigendana igihe cyose, abariko ararondera akazi ariko ugasanga ka kazi amaze imyaka 5, amaze imyaka 10 atariko araronka ka kazi aba yifuza. Muravyumva, murumva yuko aba ari uruhombo rukomeye cyane, kuko uba waramaze imyaka 20 ku ishure canke 18 ku ishure, ugasanga watanze amafaranga menshi, wize ku mafaranga menshi, ari ugasanga kugira ngo uzo rentabilize ya investissement wakora kubera wari kuragenda kurondera ubwenge, ugasanga vy'ukuri ntibiri compatible, ugasanga biri incompatible, ugasanga amafaranga ntushobora kuyaronka mu myaka 10 ikurikira, ugasanga amafaranga ntushobora kuyaronka mu myaka ikurikira. Rero ni vyiza yuko agasanga naho wowe uriko urakora ibintu wifuza gushiftinga mu kindi kintu, ni vyiza yuko umuntu yiga. Reka ndakubwire ikintu gitoyi cyane. Narakoze ibintu bya computer graphic designer, hanyuma muri computer graphic designer nk'umwuga wanje narakora ibintu byinshi. Nagira design amalogo, nagira design y'ama carte de visite, nagira ibintu byinshi cyane gose, ama t-shirt, ku branding amamodoka. Ibyo ni ibintu nakoze. Byanasavye rero yuko imbere yuko nshika ngaho kuri urwo rwego manza kuvyiga. Bien sûr je business ya mbere natanguriyemo ni printing business, ni uko imprima ku mpapuro, murabizi ama photocopy. Nivyo iyo business ya mbere je natanguriyeko. Vyagiye bikura ncaniro truva yuko ntazi gukoresha ama logiciel amwe. Uzi gukoresha Word, washaka kubuzi gukoresha Word, Excel, washaka kubuzi gukoresha hari indi ikoresha ama dispositive yitwa PowerPoint murayizi mwese. Hanyuma havuye PowerPoint, hariho ibintu PowerPoint tashobora gukora, bigaca bisaba yuko ukoresha iyindi logiciel. Binyuma twagiye turayiza buke turayimenya,
iyo logiciel ico yagufasha yaragufasha kugira design vy'ukuri ugashira en forme ibintu byose wifuza yaba ama objet byaba ibintu byinshi. Hanyuma mu nyuma iyo logiciel yavuye kuri page haza ibigezo, haza Illustrator. Iyo Illustrator nayo twararonse abantu bashobora kuyitwigisha turayiga hamwe na Photoshop. Hama bace bagenda mu ma video nk'ama video ndiko ndakora uno munsi, hariho abantu bashobora kuba barize ukuntu bashobora gukoresha Adobe Premiere. N'ibintu usanga ibintu byose bigenda biraherekanya, ariko bisaba yuko ugenda uriga. Reka ndakubwire rero mu nyuma ngaho, kubera jewe na insanzo nkora urudandazwa, nakoze urudandazwa rw'imodoka, kudandaza amamodoka n'ibintu bisanzwe, kumenya ati muri Japan nayidanguye ibihumbi hanyuma ishitse Bujumbura iza gushika kuri aya mafaranga, cyangwa ishitse muri Tanzania iza gushika kuri aya mafaranga, hama ndayizana gushika Bujumbura cyangwa gushika Ikoberiza ko ishitse kuri aya mafaranga, cyangwa ndayizana gushika muri Poro ndashobora kuyidandaza yankaya. Ivyo byari bisanzwe kubera jewe do base namye ndandaza mu isoko nkuru ya Bujumbura, ivyo biharuro nane ndabizi, no kugira ama control nayo yakora nkamenya yuko tungutse miliyoni ibintu byagutyo ku kwezi. Hanyuma rero unyuma igihe nayiko ndakora ivyo byose ayo ma business yose en même temps naragombye ku diversifier, ndavuga ati reka ntunge inkoko. Hariho umuntu yaje arambwira ati burya wogenda mu bintu vy'ukorora navyo byo gufasha ubworozi, nsanzwe ndabukunda nuno munsi uburimyi n'ubworozi ndabukunda, kuko jewe do base naho nyene ndi umupaysan va ruguru, hamwe ruguru nyene mu cyaro nyene niyo mvuka. Urumva nakura mbona mama yoroye inkoko, yoroye impene, byaranjohera cyane. Naragiye impene, biraryoshe kubona impene yawe iri kwirarisha, biraryoshe cyane gose. Hanyuma rero ndavuga ati okay, ni nziza cyane gose. Hanyuma nari mfise amafaranga nticari kibazo, naguze parcelle ahantu hariya mu Kabezi hirya gatoyi, ngenda ndaklotira, hanyuma nshiramwo za nkoko zanje. Maze kuzishiramwo ikintu cyabaye, vyarasaba yuko ndazigura ivyo kurya, twari twabikalkiriye ivyo byose, twari twabishije mu ma prevision, byari byoroshe. Ivyo byose byari byoroshe kuzigaburira, kumenya ivyo zijya ku munsi, kumenya zishobora kuronka imiti, ivyo byose byari byoroshe cyane. Kuziha amazi, ivyo umukozi wenyene yashobora kuba ariko yazigaburira, ivyo yababizi. Je gusa nagenda kuraba yuko zimeze neza na supervisa bisanzwe. Hanyuma rero icyabaye mu nyuma, reka ndakikubwire kugira ngo ushobore kumva ukuntu kwiga biri très important. Kwiga ikintu ugiye gukora biri très important. Zatanguye gupfa bukebuke, harapfa imwe, harapfa zitanu, harapfa 10, zose zirahera, zarapfuye mu bisanzwe, zose zaraheze. Hanyuma zimaze guhera rero mu nyuma ndamenya icyazishe, zishwe n'indwara kandi ntizaronka imiti ikwiye, kandi nta muganga nari mfise kugira ngo ashobore kuzikurikirana. Niho rero namenya yuko ibintu byose umuntu ashobora kuba yifuza gukora utegerezwa kumanza kwiga. Burya kugira ngo ushobore gushaka kwiterambere hariho mindset kanaka utegerezwa kwiga. Uratezwa kwiga ukuntu umuntu w'umudandaji yifata. Mbega umuntu w'umudandaji atezwa kuba ameze gute? Mbega ama characteristique canke wagenda mu by'uburidere utegerezwa kumenya umurida ukuntu yifata, ukamenya ati mbega umuridere yifata gute, mbega umuridere abafise ama characteristique yayo. Nubuhe bumenyi umuridere ategerezwa kuba afise kugira ngo ubwo bumenyi nawe ugende mu rujya bijya bintu ugomba kujamwe, ugende ubuzi kugira ngo ntuzokore amakosa. Rero kwiga bikurinda kugira bikurinda gukora amakosa, kuko abantu benshi kenshi usanga bariko barakora amakosa kubera bya bintu bashobora kuba baragiyemwo batamanje kuvyiga. Kwiga ni ikintu gihambaye cyane. Kuno munsi ndaguhamagarira agasanga wifuza gukora business kanaka, ni wige kuvyerekeye iyo business kanaka. Agasanga wifuza kudandaza impuzu kanaka, ni wige kudandaza izo mpuzu kanaka. Agasanga ushaka kudandaza ibirato, nugenda urabe ati mbega umuntu adandaza ibirato teza kuba ameze gute. Agasanga ushaka gukora ihinguriro rikora ibirato, nugende wige uvuga ati mbega kugira ngo ngire uruganda rukora ibirato neza kuba ameze gute. Murabyumva, ivyo ni ibintu bikomeye cyane, ivyo ni ibintu bikomeye cyane ushobora gutangurira ko kugira ngo ushobore gushika ku iterambere ryawe. Kwiga
kwiga ni ikintu gikomeye cyane. Iki kintu utakizi wicishe bugufi wegere wa wundi ashobora kuba azi icyo kintu, hanyuma wige auprès de lui, hanyuma ubimenye. Hama umaze kubimenya rero uca ugenda wugurure ivyawe. Kenshi na kenshi jewe namambwira abantu burya kurindira yuko umanza kugenda gukorera umuntu ugenda kugurura ivyiwawe ni vyiza cyane, kuko umaze kumukorera experience ukamenya ingorane umuntu ashobora guhura nazo, menya makuru yose. Nukuvuga ni vyiza cyane yuko womanza kwicisha bugufi kugira ngo ushobore kuduga. Burya na Bibiliya bivuga kugira ngo ushobore kuba umuntu akomeye cyane, umuntu wo hejuru, umanza kwicisha bugufi, hanyuma gutyo ugashobora kuduga buke buke, ugashobora gushika kuri wa muntu wifuza kuba ariko wize. Rero ndagushimiye cyane ko wakurikiye ino video, ndagushimiye cyane ko wakurikiranye ino message nashaka kubwira kuri uno munsi. God bless you, see you in next video, bye.